Nyuma y'iminsi 5 gusa Galerie Ndayizamba hamwe na Galerie Le Parisien zihiye, ubu naho ni soko ya Kinindo yazindutse irasha mu gitondo cyo kuri uno munsi wa kabiri. Umuriro ukaba watanguye igihe cy'isaha 4 zibura gatoyi. Uyo muriro ukaba watanguriye aho badandaza amamatera, imatera nazo murazi zifashwe n'umuriro zikaba atamatera nimwe ngo yashoboye kurokoka. Mu bategetsi bashitse ngaha inyuma y'iryo sanganya hashitse umushikiranganje w'ubutunzi Alain Ndikumana, akaba yagize mbere n'ijambo ashikiriza aho ashimira abene gihugu badandariza muri no soko ukuntu bavyishashemwo, agashimira abajeje umutekano, agashimira mbere n'abene gihugu kuko babafashanije kugira ngo ntihashobore kuboneka ubusuma muri no soko. Nibaza yuko tutokuyuta twishura ico bavuyeko, mugabo ahanini ico twovuga nibaza ko twotangwira ko no guhoza abene gihugu birasanzwe bafise ivyo badandariza muri no soko, kuko ni ibintu bibabaje cyane kubona urunuru rukurikirane rw'amasoko gumasha. Tubanda cyambere cyo guhoza ababuriye ivyabo ngaha, ibisigaye ico byavuye ko nibaza ko byoza mu matohoza agiye gukorwa, kuko no muriro wadutse mu gihe twari mu nama aho kuri Donatus, mugabo cyabisaba yuko abari muri leta twokwihutira ngaha kuraba, hanyuma twagira dushimire kandi n'abajejwe umutekano bashoboye kuhashika hakiri kare, ko murabona yuko naho umuriro washoboye kwaduka bashoboye gutabara kandi bashoboye gukinga. Icya gatatu nashaka gushimira bene igihugu basanzwe badandariza muri no soko ngene bashoboye kuhabera runtu, nta vy'ubusuma nk'uko mwabibonye byabaye, babaye byo gufashanya aho bitashikiye bagashobora kubishira ku ruhande. Ikindi nuko twamenyesha yuko leta iri kwirakurikirana hafi cyane ibiko biraba, nibaza ko vuba ashobora gusohoka ingingo zijanye n'ingene dushobora gukinga. Nibaza ko ari ivyo twovuga, ico byavuye ko sico gihambaye ubu. Twavuze yuko amatohoza agiye aracari kare kugira dovuge uruhomo, kuko bisaba yuko tumenya babuze, tumenye ibyabo kuntu byahora bingana. Nibaza ko ari ikintu tugiye gukorera ko gadushiye kuraba uko bimeze.